ntihagire uzobesha abari mu nzego z'igihugu batabifise mu ruhara ntangwa gishobora kuba mu gihugu. Nico cyo n'abandi ntangwa rizosubira mu Burundi. Je igihe nzoba nkiriho je ntangwa rizoba mu Burundi kuko ibyo ni ibintu twamaze kubona. Twebwe twabaniye ayo mahoro na demokarasi tugashika kuri iki cyiza. Icambere kirazira yuko utwara ko abandi batwara. Ico ni cambere witwararika niba baba bakunda bene igihugu bakarya bene igihugu umenye ko wewe utegeza kwerekana ihinduka ry'abagize. Kuko narabonye ko ntabagumya banga bagize bya bindi ngo vaho ndahaje ngo duhe natwe tujye wabuganga ngo dunato ngo duhe natwe tujye. FDD abagize inama nkuru nayibonye nagitse ubuserukizi k'umugambi wacu FDD namwe indongozi ziri mu nzego nkuru z'igihugu, mu nzego nshingamateka, nkenguzamateka, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu, urwego rw'ubutungane, mwese mujejwe umutekano, na nyakubahwa abashitsi bacu mwaje muserukira ubuserukizi bw'ibihugu byanyu ngaha mu Burundi, mwese mucubahiro Imana yamuhaye, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere baje kwifatanya natwe, mwese mwiyumve bahumure batinyarugamba bagumyabanga biswi vy'inkona umwe wese mucubahiro Imana yamuhaye. Yes, FDD, FDD Ganza, FDD Ramba. Uyu munsi ni umunsi mwiza n'akanya keza cyane tuza turibuka iyo twavuye. Hajya umuntu atibuka iyo yavuye ntashobora kumenya aho ageze kugira ngo amenye intambwe yomuruza ajako. None rero no munsi isakanyamuneza ko gusubira kubana namwe kugira tube tuributsanya ibihe twaciyemo, nibyo byotuma tutazorekura iciza twafashe. Bibiliya hajya irimo ibintu byose biba. Nararavye intango y'amacakubiri muri kajya karere ka Israeli. Musomye mu gitabo ca Samuel cyane mu bami ba mbere, aho ni mu bami ba mbere, aho umwami Salomo yafashe imiryango y'abene Israeli ayicamo kabiri, abajejwe ivya leta n'abajejwe ibikorwa vy'umurugo abacamo n'ikibiri. Hariho uwarajejwe kubakoresha, ujejwe gukoresha ibikorwa vy'umurugo kandi bariho benshi, yitwa Jeroboamu. Niwe arajejwe gukoresha ibikorwa vy'umurugo, yari umukuru akomeye. Mugabo arateba arabazwa n'ayo macakubiri, aho bamwe bari bajejwe vya protokole kubabasoda, byanditse neza ngo bamwe baba basoda ngo bagenda ku mafarasi n'abatagenda ku mafarasi, abandi bajejwe ivyaye ntangase, abari bajejwe gukora mu bisanzwe mu bisata vya leta, n'abandi bari bajejwe gukora ibisata ibikorwa vy'umuntu. Jeroboamu rero biramubabaza, niho byamubabaje ahura n'umuhanuzi, acafata umutamana wiwe acawuca muri pande ibipande 10 abiha Jeroboamu ati ubu bwami buzomanyukamo kabiri, wewe uzomwami w'imiryango 10 kazosigara 2. Umwami Salomo kuko uruba amacakubiri yaramaze kwinjira, umwami Salomo yumva wa mugabo kari kwagwanya amacakubiri acashaka kumwica. Jeroboamu acahungira mu Misiri. Mugabo kandi dusubire inyuma twibuke ko Imana yari yarabwiye bene Israeli ati nimwamara gushika mu gihugu mugashaka kwimikira umwami ngo abaganze, ntimuze mutore umunyamahanga, kandi umwami muzotora ntazagira abagore benshi. Biranditse muri ijambo ry'Imana, ntazagira abagore benshi. Salomo
agize amacakuri mu gihugu, umutego turamufata agira abagore benshi. Agize abagore benshi gushikaho bakutwara umutima wiwe, kandi byari byanditse uko urongoye abagore benshi bagutwara umutima. Aca umutima wiwe urarahuka, acaja gusenga imana z'aba bagore. Imana iramufatiye ati wewe ubwami bwawe rero wenda busambura ntagisibye. Amaze gupfa umuhungu wiwe Yerobowamu yarazi neza ko ari we asubirira se kuba umwami. Koko n'abenegihugu babona umenga abo nyene bari bari ku butegetsi, bari bamerewe neza, baravyumva uko. Noneho uwo Rehobowamu agenda mu benegihugu gushikiriza ijambo, agira abo umwami kugira mwimike. Aca ababwira ati ni igiki nobakorera kikabanezereza nk'umwami yimye. Bati dukureko umutwaro so yagushitse. Murumva abantu bari batunguye imiryango cumi, nta kindi basabye, bavuze bati dukureko umutwaro so wawe yagushitse. Aca bamubwiye guhanuza abahanuzi. Agiye mu bakurambere bacamubwira bati nivyo bajya abantu bararenganijwe, abenegihugu bararenganijwe, bakureko umuzigo. Aranka kubumva. Kubera iki? Yavuga ati jewe intwaro ya papa uje apanze niko bimeze nzobandaniriza. Acagenda yasivye abakurambere, acaja mu rungano rwiwe aza kubahanuza nabo. Baca bavuga bati gende babwira aho kugiye kubaha rero igiti. Wa mugabo arasubira inyuma, Rehobowamu aja kubashikiriza avuga ati data yabaremereye umutwaro, uwo mutwaro ugiye kugwiza aho gataha. Ati yabakubita inkoni, ikibazo bakubita inkoni ziriko amagera. Abenegihugu ubwo nyene baca baragumuka bamuta ngaho, baca barigira. Kandi murazi ko umwami asanzwe atinyitse. Umwami kera yaratinyitse, ntiwapfa kwiyokoza, ngo nta demokarasi. Bamutayeho, hanyuma acarungika umugaba w'ingabo kuja kubahumuza, bahumutse. Agiye baca mutara amabuye baramwica. Umugaba w'ingabo umwami atumye baca baramwica. Bamwishe baca bagenda kurondera wa wundi Yerobowamu iyo yahungiye mu Misiri, baca baramuzana ngo babere umwami. Imiryango 10 y'abene Isirayeli ija yigirira ubwami bwabo, arire korose ku mwami ku muhungu wa Salomo, hasigara imiryango 2 gusa, abo kwa Yuda nabo kwa Benyamini. Iyo miryango baca bagira ubwami bwabo mu buraruko, kapitali ciba Samaria. Hama wawundi Rehobowamu wa muhungu wa Salomo aronka imiryango 2 gusa, aca manuka epfo acagira kapitale Yerusalemu. Murumvise yuko amacakuri mu gihugu n'ubutegetsi, ubwami buteza gusambuka. Ndanka bikunda burasambuka. Igihugu cama gisamburwa n'abari mu nzego z'igihugu. Ntihagire uzobesha abari mu nzego z'igihugu batabifise mu ruhara, ntangwa gishobora kuba mu gihugu. Nico cyo n'abandi ntangwa nizosubira mu Burundi. Je gihe nzoba nkiriho je ntangwa nizoba mu Burundi, kuko ibyo ni ibintu twamaze kubona. Nta jenoside genda musoma ibitabo byose, ingene jenoside yitwa jenoside irategurwa igashirwa mu ngiro n'inzego z'igihugu. Batanze z'igihugu ntibikunda. Ni nk'uko baduhenda bakavuga ngo ingorane ngo zari hagati y'abahutu n'abatutsi. Abahutu n'abatutsi jogenda gute? Nihagire uwunyereka ingene umuntu ashobora gukumira uwundi. Reka musaze n'ubu turakumiranye. Rero utari waje gatari waje, utari wawe gatari waje. None se ntukumiranye umwe ntatashe. None se ko tuvuga ngo wakumiriye ko ntatashe wawe, nta muntu ashobora gukumira uwundi. Iwawe no munsi raso yawe ntayonze, wumva uza kugira iryoshe nanjye ndibibishe, wumva utakumiriye. Dusaza dukumiranye
ariko mu Burundi byari ibintu byariryoshe cyane imbere y'umuzo w'abazungu. Mu Burundi nta muntu ararara umusundi, uretse ko mu Burundi bagemuranira inka, wowe ibyabo bitaguye kubera hakiri kare bacishira umubanyi ukagenda n'agakoko uti nawe umviriza ibiharage jewe nasoromwe. Ibyo ntibyaba je nakuze ndabibona ari wacu. Raba ibi bintu byo kwibarutsa umukenyezi yibarutse, ico kiba zifata ikagera ababaye none ntimuzi ko twasha tugira umunsi mukuru ngo amaro barabonetse, bamwe baje bikoreye indya bakavuga bati umwana si we wawe gusa ni uw'Uburundi. Basanze twebwe dusanzwe turi abantu tudakumirana, dusangira kabisi n'agahiye. Uvyaye amasaho baravuga bati none yobosa wenyene atariye, reka tugemure. Bakamara amezi bagemura. Imiyumvire umuntu inkuba yakubise inka ziwe ukaza wumva ngo gushumbusha bakagushumbusha. Iyo sosiyete yacu yari sosiyete inezereza cyane, ntawe uyibakanije. Je nkagira kintu koperative kubera zari zihari imbere y'umuzo w'abakoroni, byerekana ko abarundi twari imiturumwe. Ikibiri kumva yuko nyamwigina gatari ndeje bakajama bakarimira uno munsi bakarima kwa naka, ejo bose bakahundara. Inzu nta muntu n'umwe yubirakanije, kandi ako kantu rero n'ubu turacagafise. Umuntu ariko arubaka inzu zahumva ko gutambuye gashaka guterera agafuko k'isima, afuma abona ko yaguterera agafuko k'isima kandi azi ko ufise amahera washaka ababizi mwana gutera agafuko k'isima kubera mu migaza y'ikirundi ntawe yubakana inzu. Tubatwara abantu imwe murabe ingene bazimagije izina ryitwa mwene Burundi, bakavuga ko uri umunyagihugu utari umwene gihugu neza, kugira bakuzibire ntuzupfe igihugu cize rwawe ucanye. None munsi ni murabe abarundi bari batuka Burundi barabwita kuno munsi Burundi bukenye no munsi bwarasega ijana kwijana gatungwa n'imfashanyo. Uno munsi twibeshaho niho Burundi bukebuke mugo zavuga Burundi ngo bwarakenye kandi butunze gari ko batigeze badekarara ko Burundi butunze, batigeze muba igihugu cifashe. Hariho mu Burundi bigeze mu igihugu cifashe, mugo no munsi baratwagiriza ko Burundi ari igihugu gikenye cyane kandi cari gitunze. Rero tuze turamenya ubwenge kuko baradukorofye. Zendabere kutumwe igihumbi n'amajana 896 niho basanzwe Burundi. Nimurabe imvyaro zimaze gukurikirana bapfa baradufuse mu Burundi. Uno munsi mwumva twifise turafise icitegererezo, turafise abo twiga ubu turemvana ingene igihugu itwara kubera hapfuye amageneration yose yari yarapfuye, igihugu carapfuye. Uno munsi bashaka yuko rero dutwarira ku matwara yabo c'est demokarasi ikavuga tumwe igihugu arafise ijambo ubumenje kuko muri gutwarira ku matwara abo bakoroni batuzaniye. Twebwe twabaniye ayo mahoro na demokarasi tugashika kuri iki cyiza. Icambere kirazira yuko utwara ko abandi batwara, ico ni cambere witwararika. Niba baba bakunda bene igihugu bakarya bene igihugu, umenye ko wewe utegeza kwerekana ihinduka ry'abagize. Kuko narabonye ko ntabagumya banga bagize kuri abindi ngo vaho ndahaje ngo duhe natwe tujye wabuganga ngo dunato ngo duhe natwe tujye, no kuvuga ugasanga ntabagumya banga bo bumva bati natwe reka turye turaramukiwe. Ndahuye kutegeka kubirira igihugu rakizanira kukirya igihugu n'abene igihugu. Ibi rero nivyo dukwiye kuza turamenya kugira tumenye ibitera ingwano mu gihugu. Ibitera ingwano mu gihugu n'akarengane yo gukinyiza abene igihugu. None we twafashe umuheto ugiye kurwanya intwaro z'amahoro n'agakinyizo, none nawe ubakinyiza bagaca nawe bakurwanya wabageze nabi. Ivyo muravyumvira banza wiyumvire bo badogoze uti igihugu niko ndakijana hehe abene igihugu bashaka ahandi wowe ukajaho ugakora nk'uko abandi bakora, umenye ko nawe uriko windira icobo nawe uzoroka.
abashaka ibara bese n'abandi mu ndongozi abishaka n'abandi muriko mukora iki kugira ngo abenegihugu bumve ko baroranira mu gihugu c'abavuki muriko mukora iki ko nzi neza yuko ngaho muri mwe umuntu ashobora kugenda mu bucamanza bakamurenganya neza bakamucirwa ngo ndabona mugabo kubera umugenzi w'ujya yamutsinze ntiwigera uvugira umwatsindwa kandi yarenganiye ndabesha nta mugenzi waba ararenganya mu rubanza bakarya uyubu bakarusha amabere yiwe ahubwo ugashobora kumusorera umuferesita ntibiraba none uburundi turatubakiriza ngo rero muzi yuko urugamba yabwire ingwano nziza ni ukubuza ingwano la bonne guerre c'est prévenir la guerre c'est éviter la guerre c'est ça la bonne guerre comment alors iyo ni ingwano turi imbere fata ko ari urugamba rwo kubuza ingwano ntabwo ni urugamba kandi nawe muhangaye mubona ni ibikorwa wewe nyene ukora abenegihugu ukabona bariko baraturatura nawe ugacuryama ntuburi ndongozi kuko indongozi ni umwungere aremera no kwigura abenegihugu niba apfuga mbere arebe ndikadabwira ivyo ntegeye murumva ko Imana ariyo yatumye CNDD bahura irabatumira n'abatari bashatse kuwuzira rondera igene baza kandi ibyo bintu ndiko ndababwira kamwe bifata binenebwe Imana irafise umutima ishobora kuzana mu muntu reka ndabaze Dawudi yinjiye gute mu kirimba kwa Sawuli Dawudi karagaruka kagayitse kandi ndababwira Imana irategura umuntu azondongoza mugabo ikavyumenye Dawudi karagaruka kagayitse n'igihe bagiye gutora kwa Yese yarerekanye ibigatanya afise ibihumbu vy'igihagararo barashe ariko none nta wundi usigaranye hari akandi gahungu ngaho kari kuragira intama araco kamaze vraiment ntacova atiza nonye reka niwe yaciye mabuye muga Dawudi kugira yinjire mu kirimba vyagenze gute Dawudi yaragize kudeta cyane ujya ndabigira ko vyinshi Dawudi yaratotejwe na Sawuli aramutoteza Dawudi akamuronka gutya bamufise mu ntoki ashatse kumwica acavuga ngo ya nta gukora kwa sezo amavuta kabisa akava kumwica yamurose kabiri kose yamurose kabiri ariko aramureka Dawudi ubwinjira mu kirimba handitswe ngo Imana yaciye ikura mu mutima wa Sawuli umutima w'Imana umuvamwo ikimusha mundi mutima uguma umukanga igikaye yamushizeho igikaye baca bavuga bati urumva Imana izi gutondesha ibintu urumva ko agapararangana nk'urwaye ihanda yapararanganye bati burya rero mpambi ati burya hariho agahungu ko kwa Yese kazi gucuraranga inanga ngo kageze agacuraranga wotora bitende wiruka mumuzanire ufise n'Imana izi kuronderera igucisha mu kwinji reka mukanzanire gaca karaza gaca kerekana ubutwari bwabo Dawudi asanze ibigabo byose rero biko biratetemera kubera Goliyati ngo byarakuhumwa gushika bica kwinyegeza mu ndobo byiyegeza kubera Goliyati gusa uyemera nanze Dawudi kajya muri bene wabo asanga bariko baratetemera aratetemeye bana ariko bijya kajegerwa ngo niyo muriko baratetemera gayi imbere bari mu mpena bwere ngo watrafasha bawigira kanyarigabo jewe ati jewe yadomere ati shakenda hiyo shaka kufika n'abatengano kwa buri ziri bihindi haboneka ziri ubukene hanyuma gacakaragenda kwa Sawuli jewe bijya rero ati no muntu nawe oyemera arakara ati wewe hari igihagararo kacari ngira rero wowe ubindongozi ukuri agihagararo nta bigufu reka pe sinzana n'abacece kibazo hari ibikoko bibiri kandi ndabikunda cyane kandi mwese aho muri byo gusa utari inshuti yacu intambwe
intare n'inkona intare n'inkona abarundi kabisa ivyo bintu bashaka kuba byo none intare sumame ushaka sumame ushaka intare nuko ifise igihagararo kinini nico gikorwa kinini mu bikorwa vy'ishaka nico gikorwa gifise ibikovu vyinshi mw'ishaka none intare iby'inzovu ibaze intare umwami w'inzovu intare igera aha urayibona intare uruzovu nabwo rungana rugakenda umusozi wose mugabo intare irarya inzovu neza ikayinogora kubera iki hari amatora yabaye kugira ngo umurideri wo muri ntarida kutobatora ukazona umuntu ariko agwanira ibiti si umurideri ndakubwije ukuri wese ndoboze nacazopfa ukazona umuntu agwanira ibiti kina pambezwe antigre no programme jamais sa tigre tu antigre sorti wendo wiyemera bazoza kuronda suzo baronde mukazoza kuganira igiti nakubwije ukuri jewe zero ijambo ry'Imana handitse ngo wewe udashoboye gutunga umuryango wawe washobora guteza imbere igihugu urya muntu yidogo muze murabi uzosanga no kumuryango iwe yifashe none ashaka igihugu cyo kwifata no gihugu intare rero ngira ubwo bushobozi bwo kuba umwami yakuye murabona girafe igera hariya mugabo intare nayo igira karaho n'icyayi Dawudi Sawuli arakatisha ati wewe tubwire ibyawe ngene wewe umunesha shatonani ati jewe mwami Sawuli ati jewe ndumugere w'intama ati jewe haje intare cyagidubu mwije kumara intama yaje ati yayitwaje ndagara kayisimbira ko kayasabika kayikura mu kanwa mugeze nawe simbira ko ndayitabura oja hagarishi ntare garishi ndugu ate wewe ni kagaruka bidere rero Imana ari kuyagutegura nuko nyene nuko hamwe yica intare n'abadubu yani riko iritegurira gutegura Sawuli abatero ndumva yuko uri umuhinzi reka kwibwanisha basegene wipanze neza akadahuka reka kurya Sawuli nawe murazora muri Bibiliya barunga bo rurerure cyane abundi kabisa nkana ati bati twari byo cyaba dishoboye ati tena ribwanisho ngende ngwana kwizina ryande nane se definitely yatanguje kirashobora kwakana n'igihugu reko njya murabizi amurazi yuko twabanye n'ibihugu bitatu ga amurabizi twenda twabanye n'ibihugu bitatu kubera tutara declaration ibyo rugamba ibyo bihugu muraza murambaza nazi ko bishaka gutanga barabizi ibisoda bitatu ibihugu bitatu ga mu karere twaragwanye mugakubera akaba tumira uwundi wadutumye ari Imana yadushize hamwe twace twibera ba Dawudi ati ngaha naho bahaza muyoro murabanesha jewe abo twagendanye murabizi twabaye mu mayinite nama mvuga iminsi yose ni igihe gato badafise tutaturatsi jewe napfuye murashaka umutsindwa n'akazi kanyu take jovi jesi totsinda igihe cyo tenzo radikora nemuraza gusene David yavuye ukanje twaciyemo ukaraba ingene batwirukako batrafatiri hano mu mezi atari gatandatu Uburundi buzoba bwapfuye Imana ikirungi ku butumwe burungikana umukozi w'Imana akadogoga ntimugire ubwoba n'ihundi Imana iravuga ntimugire ubwoba n'ihundi duca turima twimura ibyo kurya biratubana umurengera gushikaho baza kuvyiba iwacu
none fraude kirikwi aba ivyo kurya jena meruka kugira ahete muze mwumvirize abantu baci burayi muze mubaze kuri aeroport ni bake bagenda n'ibintu badafise no bibiri by'amabombo amabombo ni bake genda mugire ahete Imana irashobora kuzagira igihugu nawe ugaca utangura kutugumira Imana aramaze gukiza Uburundi yarumvise amaborogo y'abarundi iyo apartheid yabaye mu Burundi yitegerezwa kuvaho Urundi gushika tuzoyumva ku mugani ariko mwebwe muravye kiri kose yansigenda abantu n'abatutsi ataco rigisigura aho byanditse amwaza kari kuvuza kuzoga nabo tubimenye neza Imana yaramaze kugurura kandi zukuga ibi muza murumva Imana nababwiye soma mu gitabo cy'abacamanza nozeye kigabane ca gatatu no handitse ngo Imana yakumijeho muri babasi ba bene Israeli ibagumizaho ntiyabamara kugira ngo babere ibigeragezo abaribo izorabirako hanyuma reka ab'Israeli ntibate ngo baciye barongora abakobwa babo babashingira abahungu babo bararongorana ab'Israeli bacaja gusenga Imana Imana icira bahushura mugabo Imana rero ntiyibagira bahushura ikasubira ikisubira ikavuga iti reka ndabakize nta kundi ngaha mwe mukazobona umuntu ariko kukwega ngo giturire erega nabwanga mwe bari muze cyane kigiturire kandi mwarapipo bese isaga amafoto yanyu mu bihumbi 2005 nabonye ikakoti nari nambaye ngene tamwe muratsiri ko kiri imbere agashaka kuko bwabonye hajya hamba umubiri utagira umubiri nawo abari foto n'ifoto ajya batujya n'utwo mwabonye ari utundi urabo kitwenga wenyine turambuye kureba kugira rero umuntu ari imbere mu pipa yamenyeye kugiturire yamenyeye kwiba leta yabimenyeye hariho burya baciye bitwigisha aha dushitsa hariho abaciye bitwigisha ingene banyaganya bene igihugu ivyabo ingene biba twari tubimenyeye no kuvuga ni nabo rero Imana ikigumizaho kugira irabe ko wewe ugutumbera yanzira yakurugika bati ugiye kubomora igihugu kibere neza mugabo nzogumizaho umuntu aguma aguhenda hajya rero uko Imana igumizaho yakumije hababigisha gukora ikibi kugira undi munsi Imana nagatego ahiri biratega ndagegana handi ndabagabisha niko ndabagabisha abari munsi ko mugira ibintu byinshi cyane ndabagabisha kugira ngo bimenye aho umunsi umwe abishinga bagira iturire bibitunga ry'igihugu barenganya abantu umunsi umwe bakubita ikofu jewe sindi mwari sinzi wakubitwa kwere hari umuntu ari kuba namurenganije ndabasha nabivugiye ngaha uwo narenganije no banarenganije nasirutokeye hari umuntu ndakigiturire jewe hari uwo muntu wajena sitwe ariko aridoga ngo neva ngo yase kunkorera ikingo ntamuhaye amahera ukababwira abantu babiri bari waje babwira ngo naka yase kukintu gipasa hari uwadanyanga gituye jewe nuko ubuntu bwawe burampagije reka bisakara koma gashika aha mu gihugu gusa jewe ubuntu bw'Imana bwarampagije nja kurondera ibindi vyiki